kaze kaze wumviritse ukuri wahishijwe kugira nutere imbere. Aya n'amahirwe ya kabiri. Bimenye Burundi Communication Center ni kazoza kuri twe. Iganiro ni bimenye naco bitwaye. Mugitegurirwa na Tadenziga Masabo, mugishikirizwa n'ishirahamwe Bimenye Burundi Communication Center BBCC. Bimenye Burundi Communication Center ni kugawe, ni kuganje, ni kugabarundi twese. Sagambe ugwaruka turi nyuma yawe. Bakunzi b'ikiganiro bimenye ntaco bitwaye, turabaramukije. Nkuko twayibabwiye mu biganiro zatanguriye iki kiganiro cy'uyu munsi, umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior yatowe ku bice birenga 60% n'abarundi. Igenekerezo rya mbere ruheshi 1993. Mu kiganiro twatanze bwa mbere twarababwiye abavugwa ko ari bo baba barateguye iryo gandagurwa naho butungane butaraheza amatohoza ngo bacire urubanza. Cyo bikoze n'icegeranyo cyasohowe igenekerezo rya 25 z'ukwezi kw'indwi mu 1996, kikaba ari naco carongikiwe umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU w'ico gihe, cisunze resolution 12 1995. Iyo resolution nayo ikaba yari y'inama nkuru y'umutekano ya ONU yakoranye igenekerezo rya 21 z'ukwezi k'umunani 1995. Amakungu yashiraho komisiyo ijejwe gutohoza ibyabaye mu Burundi mu 1993, bigahitana umukuru w'igihugu Ndadaye Melchior n'isinzi ry'abarundi bishwe mu nyuma y'iryo gandagurwa. Abari batumwe ico gikorwa bari 5. Abo nabo ni Edilbert Razifindra Rambo wo mu gihugu ca Madagascar, akaba yari we mukuru wo mugwi. Abdelahi El Momni ava mu gihugu ca Maroc. Mehmet Güney ava mu gihugu ca Turkiya. Luis Herrera Marcano ava mu gihugu ca Venezuela na Maurice Michel wo mu gihugu ca Canada. Mu cegeranyo cyatanzwe n'iyo komisiyo baravuga ko umushikiranganje wo kwivuna abansi w'ico gihe ataborohereje akazi, ariko iyo komisiyo yarashoboye kuvugana n'abasoda 61, harimwo n'abari bafunzwe. Harimwo abavugishijwe kabiri, abandi bakitaba mugabo bakanka kuvuga. Hariho n'abatumwe ko n'iyo komisiyo ariko batigeze barenguka ngo wagira ico bavuze. Aha twovuga nka Colonel Laurent Niyonkuru, Colonel Pascal Ntako, Lieutenant Colonel Lucien Rufyiri, Lieutenant Colonel Asensio Twagiramungu, Adjudant Chef Mbonayo, Lieutenant Valentin Hatungimana, Lieutenant Ntarataza, Caporal Havugiyaremye, Caporal Nduwayo na deuxième classe Kantungeko. Iyo komisiyo yumvirije abantu bashika 667 imbere yo gutanga ico cegeranyo. Ikindi mwamenya nuko iyo komisiyo yashitse mu gisagara ca Bujumbura ata muhutu akikibamwo, uretse bake bataha mu makartier atunze no mu Buyenzi. Abasigaye baza muri ville ku Murango ariko ntibaharara. Umuntu yohava avuga ibyaranze igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye, ariko vyiza twobanza gukubitiza akajisho ku cuka caranze amezi 3 Ndadaye yamaze arongoye Burundi. Ushobora guca utahura ibyabaye mw'ijoro rya 21 z'ukwezi kwa 10 1993. Perezida Uyoya amaze guhana abasirikare bahatswe kugandagura Ndadaye itariki 3 z'ukwezi kw'indwi 1993, Ndadaye yarahiriye kurongora Burundi igenekerezo rya 10 z'ukwezi kw'indwi
mu 1993 yaciye ashyiraho umushikiranganji wa mbere akuye mu mugambwe wari utsinzwe iprona, ashyiraho umushikiranganji wa mbere w'umututsikazi uwo nawe yitwa Sylvia Kinigi, yongera ahebera umugambwe iprona icya gatatu c'ubushikiranganji bugize leta y'u Burundi. Mu bari baburamatari babiri nibo bari bavuye mu mugambwe iprona. Mu mezi atatu ubutegetsi bwa Ndadaye bwamaze, biravugwa ko igihugu caranzwe n'umwimbu n'iterambere mu gihugu cyose. Imvura yagwiriye ku gihe, abarimyi bari biteze umwimbu w'akataraboneka. Naho byari vyiza mu gihugu, amaradiyo yarariho ico gihe ntiyavyorosha mu kuvuza ibiganiro biha ijambo bose n'abatyoza intwaro nshasha bakaronka ijambo. Ikindi cabaye nuko amasoko amwe yari yatanzwe na leta yahavuye ahagarikwa. Ivyo bikaba vyaranashavuje abari bayafisemwo inyungu b'abatutsi eka n'abasirikare. Mu makomine ubutegetsi bwose bwari bwafashwe n'abatwara baturuka mu mugambwe watsinze amatora Sahwanya Frodebu. Ivyo vyatumye abahutu benshi bari bahunze urwimo 1972 batangura guhunguka, mbere bagashika basaba ababagiriye mu matongo kubabisa atakirinze gusabwa. Perezida Ndadaye yari yasavye ko boraba aho leta iba irabatije, ariko abatware bo hasi bamwe ntibavyorosha, barashobora gufata ingingo zo gusohora abari mu matongo y'abandi ku nguvu. Ico gihe imiryango yasohorwa yasigara yifumbereje itagira icepfo n'icaruguru. Icuka catanguye kuba nabi aho impinduka zitanguriye gukorwa mu gisoda. Habayeho igaburwa ry'abajandarume n'abasirikare bahora batwagwa hamwe batangura gutwagwa habiri. Habayeho uwurongoye ikijandarume ukwiwe, uwo nawe yari Bayagana kandi Epitas, n'urongoye igisoda ukwiwe Itamajoro yatwagwa na Colonel Jean Bikomagu. Hari hatanguye no gushirwaho amategeko y'ingene umurundi yinjira muri ico gisirikare n'inzego z'umutekano zose, kandi iyinjizwa rya mbere yari yateguwe ko ritangurana n'ukwezi kwa 11. Bamwe mu batutsi baciye batinya ko iryo yinjizwa n'iryaba rishobora gutuma abahutu binjira mu gisoda, bice bituma abatutsi batabandanya bigenza uko bashaka mu gisoda no mu kijandarume. Ntibarindiriye k'ukwezi ko kwinjiza abarundi bose mu gisoda kugera. Hari ku munsi wa 4 genekerezo rya 21 z'ukwezi kw'icumi 1993 haciye hategurwa hongera harashirwa mu ngiro igandagurwa rya Perezida Ndadaye. Abarundi bamenye ibyabaye biciye kuri radiyo y'u Rwanda yumvikanira mu Burundi mu gitondo cyo 21 z'ukwezi kw'icumi 1993. Kuri uwo munsi nyene igihugu cyose ibiti byariciriwe mu mabarabara, ibiraro birasamburwa kugira amabarabara ntarengane. Mu mihingo myinshi y'igihugu abatutsi barafatwa barabohwa, eka n'abahutu byari bizwi ko bari mu mugambwe iprona, bikanavugwa ko batanguye kugandagurwa ku mugoroba w'uyo munsi nyene. Kagoroba niho iradiyo y'u Rwanda yatangaza cese ko Perezida Ndadaye yishwe. Bikaba byavuzwe n'uwari umushikiranganji w'amagara y'abantu Dr. Jaminani. Yongera abwira abarundi ko bohagarara bwuma babatware demokarasi. Ku munsi wa 5 n'uwa 6 abatutsi bari bakiriko baricwa, abasirikare nabo batangura kurasa abahutu kugira barabe ko bokugurura amabarabara. Mu gisagara ca Bujumbura ntihashotse hatangura intambara, kandi byose ariho byatanguriye. Muti none byatanguye gute gushikaho Uburundi bugwa mwisanganya? Nkuko tubisoma ku murongo w'115 muri ico cegeranyo cy'uyo mugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU, igenekerezo rya 3 z'ukwezi kw'indwi 1993, abasoda bo muri Deuxième Bataillon Commando baragerageje kugandagura Perezida yatowe Ndadaye Melchior ataranarahira. Ico gihe cyamenyekanye igikorwa kitaratangura
bica biraburizwamwo. Itegeko ryo guhagarika abari bataye ikirimba ca Ndadaye rica rirafatwa. Ico gihe abasoda bakuru bafashwe ni Lieutenant Colonel Sylvestre Ningaba batazira Seningi, yari yarabaye chef de cabinet civil ya Perezida Buyoya. Hari Majoro Bernard Busokoza, Majoro Jean Rumbete, Kapitene René Bucumi, Kapitene François Xavier Nintunze na Komanda Irere Ntakiyica. Abo bose baciye bafungwa bagirizwa ko bagumutse bagira batebagaze inzego. Igenekerezo rya 10 z'ukwezi kw'indwi 1993 Perezida Ndadaye yararahiye arahirira kurongora Uburundi bushasha, acaja kuba mu ngoro ya kera yahora ibamwo abaperezida n'abami hagati mu gisagara ca Bujumbura, mu kibanza gikikijwe n'uruhome runini, ahantu amabarabara abiri bisa nk'uko ari hahurira ivuye mu Gatumba ku rubibe rwa Kongo canke iriva mu manuko bw'igisagara ari naryo rirengana rigashika mu manuko bw'igihugu. Aho ayo mabarabara rero yahurira ni naho iryo gandagurwa ryabereye. Ico kibanza mbere kikaba cari cegeranye na Hotel Source du Nil ariyo bita Hotel Meridien, hakaba n'ikibuga bakiniramwo golf. Ico kibanza ni naco bavuye bamuhambamwo ari kumwe n'izindi ncungu za demokrasi bicanywe n'abagandaguwe mu nyuma. Aha twavuga Perezida Cyprien Ntaryamira, wari umushikiranganji wa Cyprien Ntaryamira wo kumenyesha amakuru Siriake Simbizi, n'uwitwa Ciza Bernard yari umushikiranganji nawe nyene. Hafi yaho hari icibutso cyo kwikukira ko Burundi n'isanamu y'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Igenekerezo rya 11 z'ukwezi kw'icumi 1993 Lieutenant Gratien Rukindikiza yari shefu wa garde ya Perezida Ndadaye, nk'uko nyene yavyivugiye muri aya matohoza. Yahawe itegeko na chef d'état major Jean Bikomagu ryo kugenda mu gihugu ca Ile Maurice kugira aje gutegura urugendo rwa Perezida Ndadaye yariko ategura kuja mu nama y'abakuru b'ibihugu bisanzwe bivuga ururimi rw'igifaransa francophonie. Iyo nama yari itegekanijwe kuba kuva ku wa 16 gushika wa 18 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'1993. Magu yaciye amubwira ko yoca agaruka imbere y'itariki 21 y'ukwezi kw'icumi atamusiguriye igituma. Mbere yo kugenda Rukindikiza yarabwiye uwarajejwe sentare ya gisirikare Pascal Simbanduku yicura ko hariko harategurwa kudeta, kandi yaranamubwiye n'amazina mwamwe mu bariko barabitegura. Tugeze ku munsi wa mbere igenekerezo rya 18 kwezi kw'icumi 1993 uyo Perezida Ndadaye aratahutse avuye mu nama muri Ile Maurice. Umunsi nyene mushikiranganje yo kwivuna abansi Lieutenant Colonel Charles Ntakije niho yabwirwa n'uwari chef d'état major w'abajandarume Lieutenant Colonel Peter Sebayagana, kandi bafise amakuru ko ariko harategurwa kudeta. Eka n'ibihuha uyo munsi vyari vyiriwe biravugwa uko vyari vyateguwe, mbere bashaka kumugandagurira ku kibuga c'indege ca Bujumbura ari hacururuka. Ivyo bimaze kwanka ku munsi ugira kabiri igenekerezo rya 19 z'ukwezi kw'icumi 1993 Perezida Ndadaye yarakoranije inama y'abashikiranganji yamaze umunsi wose ntiyahera, iranabandanya umunsi ukurikira gushika ku mugoroba. Tugeze ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 20 z'ukwezi kw'icumi 1993 warajejwe iperereza mu gisoda Major Dieudonné Nzeyimana yaratanze amakuru ko ibintu bitifashe neza mu nzego za gisirikare zo mu gisagara ca Bujumbura. Mu masaha indwi komanda wa deuxième bataillon commando Major Isayi Nibizi akaba ari nawe yatanga abasoda bacunga Perezida Ndadaye yarabajije ko umupfasoni wa Perezida Ndadaye yoba atarahunga, bamubwira ko akiri muri pare. Mu masaha 10 z'uwo munsi nyene Major Isayi Nibizi yarasabye ko yobonana vyihutirwa na chef de cabinet wa Perezida Frederic Ndayegamiye, amubwira ko hari abasoda ba premier bataillon para n'aba 11e bataillon Blende bose begeranijwe kuri Kampala kugira bategure kudeta, kandi ko bameze nk'abamaze kurya amavubi
ko bavuze ko bategerezwa no guhagarika abategetsi atari bake. Ico gihe yabaza ko abo bategetsi bo baba batarahunga. Ico gihe Ndayegamiye yaciye atelefona Bikomagu amubaza gusuzuma ko izo nkuru arizo. Bikomagu amubwira ko yishikiye mu Gipara kandi ko yasanze byose bipanze neza. Wari umuhanuzi wa Perezida Ndadaye mu bya politiki Antoine Ntamobwa yarabwiwe ko ariko harategurwa kudeta aho hari nk'isaha 11 kwigenekerezo rya 20 z'ukwezi kw'icumi mu 1993. Icyo gihe yabibwiwe n'abayagana kandi ko premier bataillon para na 11 bataillon Brende zaba zikora kudeta saa 8 y'ijoro. Icyo gihe Antoine Ntamobwa yaragerageje kurondera umushikiranganji wo kwivuna abansi ntiyamutoye kuko yarakiri mu nama y'abashikiranganji yari kwiraba. Isaha 12 ku mugoroba Lieutenant Colonel Joseph Rugigana wateze mu bataillon commando yarabwiwe n'umwe mu batwara Kapitene Mushwabure iri defense ko ariko harategurwa akantu kandi ko yoguma gapfu. Majoro Nibizi yahavuye arungika Kapitene Mushwabure kuja gucunga ibibera Kirimba cy'umukuru w'igihugu. Ico gihe Mushwabure yaciye hamagara umwe mu batwara Lieutenant Gabriel Bujabari yarasanzwe ku Kirimba kwa Ndadaye ahacunze, amubwira ko abasoda bose yobashira muri alerte bateguye neza ibigwanisho mu kurindira ko ahashika. Inama shikiranganji iyo ariko baragira yaheze isaha 3 z'ijoro. Ico gihe umuhanuzi wa Perezida Antoine Ntamobwa niho yashobora kubwira umushikiranganji wo kwivuna abansi Charles Ntakije ibyo yabwiwe n'abayagana kandi ico gihe mbere na Perezida Ndadaye yaciye abibwirwa n'umushikiranganji Jean-Marie Ngendahayo ko ariko harategurwa kudeta, anamubwira ko yabibwiwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi. Ico gihe Perezida Ndadaye yaciye asaba ko uwitwa Ningaba Silvestre yari yafunzwe yagirizwa guhakwa kubwandagura yotuma yimurirwa mu rindi bohero bakamukura mu Rumonge. Ico gihe umushikiranganji wo kwivuna abansi Charles Ntakije ntiyavyemeye, ahubwo yavuze ko baza kugerageza kongereza abacunga iryo bohero ryo ku Murembwe. Perezida Ndadaye yashitse ku Kirimba ciwe saa 3:30 z'ijoro acabwira umupfasoni wiwe ko yumvise ko muri iryo joro haza kuba kudeta. Icyo gihe yahavuye mbere yigira kuruhuka gatoyi asize telefone yiwe itajimije. Umunyamabanga wa leta ajejwe umutekano Lazare Gakoryo amaze gushikiwe yasanze Bikomagu yamutelefonye. Avuye mu nama shikiranganji ministre wo kwivuna abansi Charles Ntakije yaraciye kuri messe des officiers mu masaha 3:30 y'ijoro kugira avugane na komanda wa premier bataillon para na 11 bataillon Brende, ariko yahasanze utwara premier bataillon para wenyene Major Juvenal niyo yungurutsa. Uwo yamubwiye ko atana kimwe yigeze amenya. Mu ijoro nka saa 3 Major niyo yungurutsa yaratelefonye Major Sofoniki Bati yari officier de garde w'igisoda muri Etat Major, amubwira ko hari bidasanzwe abona mu basoda. Uyo nawe yamwishuye ko yonyegeza imfunguruzo zaho babika inkoho. Mu masaha 5 y'ijoro Kapitene Mushwabure yarashitse ku Kirimba nje guca muhira kuwarajejwe deuxième commando Kapitene Terence Kishahayo, amusaba ko yoja kurara abasoda twara bari. Mushwabure yashitse apanga abasoda aranahishuka Perezida Ndadaye ko kudeta yamaze gutegurwa. Saa 5:30 z'ijoro Lieutenant Leonidas Sindarusiba wo muri premier bataillon commando nawe yarashitse muri Kamuha. Ico gihe yasanze Major Nibizi Izayi na Lieutenant Rugigana bakiri muri kantine. Ico gihe Major Nibizi yababwiye ko bogaba ko kudeta yateguwe. Nk'isaha 7:30 niho imigwi 5 y'abasoda bava muri Kamuha kugira bazibire amabarabara yinjira mu gisagara, baja gufata no kuri Etat Major, baja gufata DCA, baja gufata iradiyo na kompanyi y'itelefone.
abandi baja muhira kwa François Ngeze kumutora. Ico gihe ni naho hafatwa abategetsi benshi bo mu mugambwe Sahwanya Frodebu. Ico gihe c'isaha 7 y'ijoro niho President Ndadaye yatelefonwa na Ministre wa Defense Charles Ntakije amumenyesha ko coup d'etat yatanguye. Perezida yaciye yambara impuzu aca arakugwa mu nzu yiwe, aca bamushira muri imwe muri blende zari ngaho. Ico gihe abatanze amakuru ntibahuje ku vyabaye kuko mushwabure we yavuze ko Ndadaye yamwankiye kwinjira muri blende, kandi arivyo Ministre Ntakije yari yamuhanuye. Umupfasoni wa President Ndadaye nawe yaremeje ko mushwabure yatelefonye Ndadaye amumenyesha ko coup d'etat yatanguye atakindi yigeze amubwira. Kuva ico gihe Perezida yagumye muri iyo blende atana kimwe ariko aravugana n'abayirimwo. Ico gihe yari afise na telefone yiwe, ariko ntibiboneka ko hari uwo yitavye canke yatelefonye muri uwo mwanya, kiretse abantu babiri. Hari uwo bavuganye amasegonda 27 yari chef de cabinet wiwe yamuhanura ko yohunga, uwundi yamaze amasegonda 40 ni nimero itigeze imenyekana. Umupfasoni wa President Ndadaye yaragerageje kumutelefona ariko yasanze itelefoni imaze gushika mu kibanza ca kure. Muri uwo mwanya umupfasoni wa President Ndadaye yaranatelefonye umushikiranganje w'imigenderanire, ico gihe yari Sylvestre Ntibantunganya, uwatwara iperereza Richard Ndikumwami, umushikiranganje wenyine n'ubworozi, ico gihe yari Cyprien Ntaryamira na chef protocole Jean-Marie Nduwabike n'abandi bagenzi bakeyi. Yaranahamagaye na Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, uyo nawe yamubwiye ko yamaze kumva ivyo coup d'etat. Uwo mwanya nyene amamodoka yo muri 11e blende na zibiri zo muri 1er bataillon commando, imwe yari irongowe na Kapitene Rugigana, iyindi na Augustin Managure, zashikiye rimwe ku kirimba ca President Ndadaye. Lieutenant Rugigana yinjiye abanje gusambura grillage iherereye kuri Hotel Meridien. Abasoda bari bamuherekeje basubijwe inyuma atarusase ruvuze. Haza kanya abasoda bose bari bakikuje iyo ngoro baciye batangura urudavagi rw'amasase. Hagati y'isaha 7:30 na saa 8 z'ijoro abasoda bari bafunzwe bazira coup d'etat igenekerezo rya 3 z'ukwezi kw'indwi 1993 baciye barekugwa. Abo nabo ni Majoro Busokoza, Kapitene Bucumi na Kapitene Nintunze na Majoro Rumbete. Amasase yarasamiranye nk'iminota ishika 15 hirya no hino y'ingoro ya President Ndadaye. Ico gihe umukenyezi n'abana ba President Ndadaye bari bakiri muri iyo nzu. Saa 11:30 bugira buce amabrende yari yaraye akikuje iyo ngoro yaciye nayo atangura kurasa, etaje ya kabiri irasambuka. Naco gihe umwana w'umukuru w'igihugu President Ndadaye yakomereka. Mushwabure yahavuye agobera President Ndadaye bamusaba kure impuzu z'igisivile yambara z'igisoda, aravyemera acaja mu yindi blende itwawe na Rugigana. Umupfasoni wa Ndadaye n'abana n'abakozi bo mu nzu nabo bashikwa mu yindi blende. Bayakije iranka kwaka, baca babongororeza mu yindi igira gatatu, ica guhagarara iruhande yitwawe na Rugigana. Ico gihe baciye bava muri iyo blende bose baca muri blende imwe irimwo President Ndadaye. Uretse ko yamubwiye ko yabibwiye Perezida w'u Rwanda Laurence Ndadaye, nta kindi yabwiye umugabo wiwe amusanze muri iyo blende. Bivugwa ko abandi bategetsi bishwe muri iryo joro nyene bafatiwe muhiri wabo hagati ya saa 8 na saa 9 z'ijoro. Aha twavuga uwatwara iperereza Richard Ndikumwami, Ministre w'intwaro yo hagati mu gihugu Juvenal Ndayikeza, kandi batwawe mu makamyo y'igisoda. Kapitene Terence Cishahayo muvyo yavuze yemeza ko yaraje gutabara Juvenal Ndayikeza, hanyuma cahahurira n'abasoda barongowe na Kapitene Gahungu, baca barabafata bose babaterera mu ikamyo, baca basangayo Richard Ndikumwami yamaze gufatwa. N'uwatwara inama nshingamateka n'icegera ciwe Consiano Karibwami na Jire Bimazote nabo nyene bafatiwe mu nzu zabo. Muri uwo mwanya nyene baranagiye no kwa Ministre Ntibantunganya Sylvestre, ntibamusanzeho, baca bagandagura umupfasoni wiwe
bamusanze mu yindi nzu yari yahungiyemwo. Iradiyo y'igihugu yagiye gufatwa isaha 9 z'ijoro. Bukeye amasaha moya yo mu gatondo ya Blende itwawe na Rugigana, ikaba ari nayo yarimwo perezida n'umuryango wiwe wose, yavuye iva kuri pare iciye ku muryango wo hepfo. Bari bakikuje iyo ngoro ntibayibujije. Perezida niwe yabisabiye ko bamujana muri Kamuha. Perezida amaze kuva muri pare, Mushwabure avuga ko yaciye aja kwinyegeza. Ico gihe Perezida Ndadaye ashikanywe muri Kamuha, baramujanye mu biro aho yasanze Bikomagu, umunyamabanga wa leta z'umutekano Lazare Gakoryo na Majoro Nibizi. Muri abo bose tuvuze nta n'umwe yigeze avuga ico baganiriye mu mwanya wose bamaranye, kandi baramaranye iminota ishika 20. Inyuma y'iyo minota 20, Perezida Ndadaye yaciye agarukanywa muri ya Blende. Mu masaha 2 bayigarukanamwo n'umuryango wiwe. Ico gihe hari abaofisiye bavuze ko abasoda bagomotse bavuye baza aho muri Kamuha barakikuza iyo Blende yarimwo Perezida Ndadaye n'umuryango wiwe. Ico gihe Bikomagu, Gakoryo na Major Isayi Nibizi ngo bari bahagaze hafi iyo Blende nyene. Ico gihe Perezida Ndadaye baramukweze baramusohokana nawe nyene, yahagararana n'abo bandi baraho, acara babwira nyabasoda ati nimumbwire by'ukuri ico mushaka, turashobora kubiganira, ariko mwirinde gusesa amaraso, mwiyumvire ku gihugu canyu, mwiyumvire no ku miryango yanyu. Ico gihe Bikomagu yaciye abwira abasoda ko agira jane umugore wa Ndadaye n'abana. Kuvyavuzwe n'umutambukanyi wa Ndadaye, Bikomagu ngo yaranongeye ko atunga urutoki Perezida Ndadaye ati none umugabo mwarondera suyu, nimumukoze ico mushaka. Matoza yagizwe ko Bikomagu yarahakanye ko ivyo atabivuze. Madame Laurence Ndadaye n'abana biwe bavuye muri Kamuha bari mu ijipe ya Bikomagu batwawe n'umushoferi wiwe gushika babashikane muri ambasade y'igihugu c'Ubufaransa. Ico gihe abasoda basigaye aho baciye buriza Perezida Ndadaye mu yindi jipe bamujana muri Kampala. Bamaze kumushikana mu Gipara hari 2:30, Ndadaye yaciye akikuzwa n'abasoda isinzi. Lieutenant Kamana yo yarabwiye Majoro Nibizi na Gakoryo ko bokinjura kuko nabo nyene bashobora kwasiga gatwe abo baciye bakura meza. Undi bivugwa ko yari ahari ni Majoro Rumbete, yari yaraye akuwe mu gasho. Ivyakurikiye nuko Perezida Ndadaye yaciye yugaranirwa mu kumba aca acungirwayo. Abagize amatohoza ntibashoboye kumenya isaha ya nyayo Perezida Ndadaye yiciweko, ariko nta minota 30 yamaze muri ako kazu yugaraniwemwo agihema. Abagabo 3 bo muri iyo kambi nyene, Muziyeme Blende, Kaporale Philibert Ndumukama batazira Kiwi, Kaporale Ndayizeye batazira Runyutu, n'ugira 3 atavugwa izina, barinjiye aho Ndadaye bamwugaraniye. Bavuze ko umwe yamunigishije umugozi, uwundi nawe amucumita imbugita. Kaporale Ndumukama amatohoza y'umugwi wa ONU yabaye afunzwe. Baramubajije aranka kuvuga. Byinshi kuvyabandanije abarundi benshi barabibonye, nivyo tuzogaruka ko mu kiganiro gikurikira. Igice gikurikira c'ico cegeranyo ca ONU kiravuga ingene ubwicanyi bwaciye butandukira mu gihugu hagati n'ibice vyababaye gusumba ibindi. Ikindi twabamenyesha, ibi biganiro ntitubibashikiriza kugira ngo tujore indiyane z'amacakubiri mu Barundi. Ivyabaye bimenyekanye mu gihugu vyabereyemwo birafasha gukiza imitima ya benshi, kuko ubu benshi bavyumva nk'umugani, umwe wese akicura mugenzi we ngo niwe yabikoze, abandi bakazira ivyakozwe nabo mu bwoko bwabo kandi bwabo batari bwavuke canke batari mu babikoze. Ariko kandi n'ivyegeranyo vyakozwe ku vyabaye mu Burundi vyari bikwiye kumenyekana ikirimwo, kuko si ivy'abanyamahanga ni ivy'abarundi. Nico gituma kumenya ibi birimwo ataco bikwiye kudutwara. Abavugwa mu vyegeranyo nabo bihangane, kuko bavugwa kuko aribo igihugu cari carizeye ngo bagitunganye, kandi bahembwa mu kigega cy'igihugu cacu kugira bagikorere. Si byiza rero gufatira ku vyegeranyo ngo umuntu atangure kuvuga nabi ubwoko bucanke buriya,
dukwiye kwamirira kure ibyabaye ntibigasubire abavyagirizwa nabo bakaja imbere y'intahe uwera kera wagiriwe nawe n'icaha amategeko agakurikizwa ataho kampinga yanje canke ka mwana wa mama. Aho niho igihugu c'u Burundi tuzoba turiko turagicira inzira yo gushikira ubutungane n'iterambere nyakuri bizotuganisha ku Burundi bushasha Perezida Melchior Ndadaye yari yaraharaniye. nta nkeka kutabuze ico usigaranye mu bishobora kuguteza imbere. Terera iki kiganiro gishikire n'abandi uzoba ufashije abandi nabo bashikirwe n'izi nyigisho. Muzomenya ukuri nako kubagira bidegemvya. bimenye ntacyo bitwaye. Wowe ushaka kwidegemvya muri mwemu umviriza ikiganiro bimenye ntacyo bitwaye. bimenye Burundi Communication Center. Sagambe urwaruka turi inyuma yawe.